Yesu ashimwe. Amen. Je mpagaze ngahashima Imana yo ngaha kwigicaniro. Uwo mukozi w'Imana n'ukuri yarahamagoye n'Imana cyane. Je naje ngaha nkekeranya. Nahora nsengera ahantu henshi hatandukanye. Ariko abantu nasengera navayo nyene ndushe mengo mvuye kurima ahubwo ni kure amabuye. Ariko maze gushika ngaha kuri gicaniro site muhira numva ntuje neza niho bahise ruhuka niruhuka nyene kwere uje ngaha ucuruhuka je ndashima rero umukozi w'Imana Imana imwongera amavuta kandi zo muhiherezo giza. Je mwaya masengesho y'imisi 7 nari mfise bacaha gikunda kungwisha ariko mwaya masengesho yasenze nayabonyemwe imbaraga ico caha Imana yarakindinze cyane ubu numva n'inyota yaraheze kandi ikindi naco mwaya masengesho nguma mbona Imana bampezagira muhira barampezagira kubera naze kwiki gicaniro nukuri Imana imwongera amavuta imwongere n'imbaraga kandi umuntu yaje ngaha arushe yizere ko azotabagwa nukuri ahantu hari Imana ibahezagira. Amen.